ategekanya ikirere yo kuri wa kane Igenekerezo rya 2022 Rusama 2025. Ejo mu gitondo hategekanywa ko azoba ari ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara nka zose zigize igihugu cacu, kiretse mu ntara za Makamba, Rutana, Ruyigi, Karusi na Cibitoke, aho hategekanywa ko hazokwa Kizoba hacemwe n'ibicu bikeya. Ahazubakanye kurusha handi akazobe mu ntara ya Gitega, aho ipimo ziri ku dogere Celsius 12. Ku muhingamo hategekanywa ko hazogwa imvura hacemwe n'ibihe vy'izuba nka hose mu gihugu cacu, hamwe iyo mvura ikazoba ari y'imituragaro nko mu ntara za Bubanza, Kayanza, Muramvya, Ngozi, Cankuzo na Ruyigi. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bizokibonekeza mu ntara ya Cibitoke, aho ziri ku dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo hatekanya ko izuba rizoseruka isaa 12 zirenga umunota umwe, rirenge isaa 12 zibura iminota 2 zo kumugoroba. Akaba ari ngaha garukiye amakuru ategekanya ikirere yo kuri wa kane, mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Edifione Tyoginka ayashikirije na uta